niwe yari kuririmba yandirimba ivuga ngo nije wa undi yahora nuzuya rira ngarutse gushima. Amen. Uyu muntu abatari ngahe John bande mwagize neza kuza muri benshi. Nubundi sinabwo ndamuhaye umwanya ngo ashinga intahe irambuye. Yavuze ko yomara nk'amasaha nk'abiri azoyitanga kuwa Mungu ni azoshinga intahe yiwe. Kuwa Mungu ni azoshinga intahe yiwe. Abandi bose tuzobareka shinga intahe. Ikimutumye ndamuzana hano ndiko ndamukurikirana ku munsi kugira ngo tumenye neza ivyo Imana ikiradukorera mwaya masengesho. Aya masengesho yabayeho igomba gukiza abantu. Mana yateguye hari abantu igomba gukiza, kandi si uyu gusa, nawe we hari ibintu igomba kugukiza. Hari ibintu Imana yasize iragomba. Uyu munsi Imana yanganirije irambwira ngo iragomba guhanagura amarira y'abantu barize igihe kirekire. Iragomba guhoza. Hari abantu bagomba guhora amarira, bagahora bama bariko bararira, babuze inyishu mu mpande zose. Iragomba guhoza amarira. Murabona ko uyu amarira yarize John, muzi ko byanse ko navuga. Ndafise amatsiko yo kumva uyu munsi ukuntu ari, ariko ndizeye ko Imana yakoze ko bikunze ko ahagarara, kuko umunsi ngiye ntangura kumwakira kuwa kabiri. No munsi ni kuwa kane mbega. Ku munsi wa kabiri baramufata yicaye yararira mu buryo bukomeye. Umutima wiwe wari ntibyashoboka. Mu rusengero yababwiye ngo nta bintu byavuga ntibyashoboka. Umutima wiwe wari hasi kugera ku rugero atakantu na gato bashobora kuvuga. Abari bataje ngaha rero ejo nari nabiciye ku mayange. Uyu baramuroze mu rwego runini cyane, ashobora kubyivugira mu ncamake. Nuvuga iyo byaje biva, banzo tubwire gusa wewe ukumeze ubu kugira twumve ko Imana yabandanije akazi. Ubu ndabona watujije uranaremye. Ejo ho yaramarira gusa amarira. Hari umuntu yambariye ngo ujya muntu ngo uzobanzureke ngo banze ngo arire ngo aheze arire. Ndabona ubu yarize rero yahejeje, kandi ni yaramarira y'umubabaro, yaramarira y'umunezero. Iyo wibutse ibintu Imana yakoze n'ahantu Imana yagukuye, utegezwa kurira amarira y'umunezero. Aha. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi magaze ngaha nirata ubuntu bw'Imana. Yesu nari nzi ko repentance baho kandi nabi Bujumbura. Mugabo kuba nasengera kuri Penigote sinari nzi ko repentance baho. Aho Imana impezagirije telefone niho nabona tujya tu video nkatukurikirana kubera nari ndushe. Ndavuga Imana yomushika ku isengero nkagira ibibazo byanje. Hama niho nahura n'ingorane. Izo ngorane nasobanukiwe sinatoye n'ubwenge kuva nta nibyo nari bwabona. Haleluya. Amen. Jewe ndaryama mu nzu. Ngenda kuryama mu nzu nkakurya nyene abamama baryama. Umugabo yaragiye ku kazi, ngiye kuryama mu nzu ndasinzira. Hajya saa sita z'ijoro zigeze, niho nagiye guti mbona haje uruyoka rusumba kiya giporotaki kiya kiri kwitara. Iyo nkingi iyo nkingi aho ugo rukingugo. Hama ugo ruyoka ruraza, ndavuga mu izina rya Yesu biranka ko nigwanira. Kuwa kabiri umunsi abimbwira ko senga ndumwe, ndabura umuntu yomfasha gusenga kugira urwo runtu ntiruntware. Hama nagize guti nyene runcakiye, ndavuga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kumbe rungejeje hanze. Madamu ngomba nkubaza, abantu barafite amatsiko cyanke
kudatahura nkuko nanjye naguma ndakubaza eh ivyo bintu wabibonye mu ndoto? Oya si mu ndoto. Urabona aho Rwandi yamenye nkuko nza kuvuga ati mwizina rya Yesu muzina rya Yesu kumbe rungejeje mu rugo ruca runkororera imbere y'umuryango udasinziriye nkanura ukunyene urabona ukunyene nkanura wari yo karungejeje imbere y'umuryango urankorora ndaruguruye gwaciye he guguruye we wisanze uri hanze ndi imbere y'umuryango inzugi zose zugaye ndavuga ati muntabara bari mu nzu muntabara ari rungejeje hanze hama umukobwa nderera umwana yari mu nzu yumva ndi hanze kandi imiryango yugaye inzugi yugaye mama royi nibiki jewe sinzi urungejeje hanze nasenze rurambujije rusumbije inguvu burya rwa runtuca rwankorora hano mu mugongo amaraso acatangura kujoroma hari umusenzi yumva ndiko ndavugira hanze twabana aravuga ati nibiki acaza kugurura camamagara Shanera ari mu nzu tiwe Shanera nshishiriza igikwemo musi w'urugi nyarukiriza none ndagicisha ko ugaye bomora arabomora ndabira umwana yuko rutobagwa dutwaranye n'umwana ku matera arabomora urugi rwo mu cyumba asanga umwana aracajya mugo mutware wawe yambariye ngo gwari rwamuciye intoke zibiri niyo mpamvu irya jambo Imana yaguhaye nari nashatse ko umwana bomumanukanira bakamunzanira ncambura itiki umwana rwamuciye urusaku bagiye kuraba asanga intoke zibiri umwana ziko zirava amaraso mugabo babomoye rwa rugi basanze umwana aryamye mugabo twadutoke tubiri amaraso ariko arava wa musenzi tubana carambara imbaraga araza arasenga aravuga ati katwambara imbaraga dusenge turawe umudayimoni barabomora mu cyumba hama barampa nambara barugurura muri saro bansanga nyene hanze najunje ndiko ndava amaraso mu mugongo barasenga aravuga ati kadusenga Imana turabe ikizokurikira je barasenze Imana ndatinya gusubira mu nzu kuryama kubera iyo ntahe wumvise ko ari nini je ngombobo uzoyivuga ku wa Mungu mugaba makuru avuga yuko ahantu bari bapanze mwari mupanze bari bapanze aho bari bapanze banyena aho hantu nabwo gwarabateye umugabo n'umugore baciye bapfa aho bari bapanze ubugwe gwaramurutse ariko umugabo n'umugore banyana urupangu umugabo n'umugore baciye bapfa uwo mwanya nyene urumva ko ari ikintu atari ikintu cyo gufinata iyi ntahe azoyivuga neza kwa Mungu ushaka kumbwira amakuru ubumeze gute kuvushika hano waragiye kwa muganga ahantu hose jewe kuva nshicaha yego kubera Imana yari yabonye ko ataburyo nsigaranye sinzi umukozi w'Imana wari warivuje amafaranga yose yaraheze nari no mu bitari Gitega uwo mukozi w'Imana ari namusigiye inomero arambwira ati umerewe gute ndamubwira je byaranse ndi mu bitari Gitega arambwira ati fotora iyo mituriko turabe ndayifotora ndayimwereka acambwira ati none ko mbona uburyo bwose bwaguheranye Imana yabinyereje ryamye wari imyaka 5 rwaye nivuza bashiramo mbomboni bacomora nkakira buke nkasubirayo nkashikira muri mbomboni nkapfa ndyamye kumatera nkapfa nkahembuka sanga bancomece muri mbomboni nubundi nkajya kuryama nkomeye nubundi nkapfa nkahembuka ndimo mbomboni ubwo buzima nibwo narimbayemo twarivuze amahera yose arahera uwo mukozi w'Imana rero Imana irabimwereka arambwira ati manuka ahantu kuri repantasi kumutakura kurya 8 tugusengera wanje ufitega uzi kubera nari naraduze nza kubigitega bya bintu nubundi biguma birankurikira uvuye ino ivyo bintu byamufatiye ino nimwave mwibaza ngo hari ruguru ivyo bintu byamufatiye aho mu mirango aho onyene kwiryo barabara rya 12 kandi nari ndahabaye acarahunga agende Gitega bimusangayo sawa ubu rero umaze gushika ni naye uzoyivuga neza kuwa Mungu maze gushika ngaha wa mukozi w'Imana arandungikira itiki muri telefone ndamubwira ati je nagomba ndandaza telefone ko ndafise telefone Imana yampaye ya WhatsApp
ndayifise hajya ndavuga nagomba ndayidandaze inze kwa mbere n'inyuma nta n'igihumbi ifise avuga je nabonye ko atani igihumbi mufise reka ndakurungi kiritiki uze aca 30 ndabwira umugabo jewe ko wabuze amahera kugira nze gusengera aho hantu je Imana yampaye itiki wonyemerera nkagenda arambwira ati nukuri je sinokwankira ndiko ndatigita ndabe ko ndonkayo turiho ibitabo hama uze guca ugenda none katawe kugwaje yavuze yuko aca ataha uca ujana nande ndavuga ati uko ngenda kose je ndashika nta mpuzu najanye navuye mu bitaro kunyene sinaciye muhira naciriye nyere ku modoka kubera umukozi w'Imana yambwiye ati ntuce muhira nonga ucurashika naje kunyene sindanazimesa kuvushika hanarabibonye wari wambaye uko nyene kuva kuwa kabiri ndagenda aho naci ndaro nkaryama harigenda ziryamana kunyene nkabyuka n'amahoro menshi igikenewe n'amagara n'impuzu zozo nibisanzwe sinaciye muhira kuzizana nubahirije urutonde kumukozi w'Imana yambariye kuri telefone ushitse hano rero kuva kuwa kabiri ego nashitse nduwe gupfa kubera nimvuye mu bitaro uravye umuntu atarya nta kintu na kimwe narya kubera sinemerewe kurya indya muri restaurant nta zirimo umunya wari urembye ndabizi kuko nta naho nozigura ngo ndaziroho ugeze hano rero ngaha n'umuzimu ndi umuntu wo gupfa nyene abura nk'umunota ngo apfe nta mahera nari mfise yo kuvuga ngo ngende kwa muganga barabe ibipimo aho bigeze ndabwira Imana none jewe ko atayo mfise ndakurahe natanayo kurya basifise Imana yaca mu mukozi umuntu amfubatishije 10,000 ndagenda hajya ndagura amata ndongera ndagaruka ndicara mu rusengero ndongera ndamira n'umuti bari bampaye ndicara nicaye ndavuga none ndarahe turasohoka nguma ndakebe bangaha kuko ntayo mfise umuntu aza kundaza wa mukozi w'Imana aravuga ati none mubo mwigeze kubana ntaworo nkayo guhindaro ivyo vy'indaro tubireke ngomba kumenya cyangwa telefona mwaza nomero zabo twigeze kubana umwe ngo sigaye mba mu Bukeye ubundi ngo sigaye mba ku Musaga ubundi ngeze mu Rubirizi hiyo nagomba mvuge ingene Imana yagutabaye ugeze hano n'ingene umaze iminsi 2 tugusengera oya nindwi n'igice jewe twatanguye kukwakira neza aho wahawe ubuzima neza ni ku munsi wa kangahe ku munsi wa kabiri niona kuwa naje kwa gatanu waje kuwa gatanu mugabo ico gihe cyose ni wasengewe neza je wanu nagufashe yasharije neza ni ku munsi wa kabiri naravuze ati uyu muntu numba ndamusengera wenyene mpakataha kize kuko amakuru yawe nayo narinzi naragusubijemwo akimbwira ibyo by'inzoka nibajije ko mu mutwe afise ikibazo sinigeze ndabyemera nkamusubizamo madame ntaturo mu mutwe n'ufise ingorane eske nibyo warose ngoya abimbwira inshuro nyinshi ndabiheba sinabyemera ndamubaza nta muntu mwazananye ngo umugabo wa njari ngaha ndamutumako ndamubwira umudamu wawe arakomeye mu mutwe aravuga ngo turetse izindi ngwara agwaye zimurembeje mu mutwe ameze neza ndamubwira ibi bintu by'inzoka urabizi atego iyi sato yarabaye hatego umwana byaramuciye intoka atego ibi nibyo naone narimvye ati eske wewe ntiyoba ameze kumwe n'ibi bintu mugo kubera we nabona akomeye ndamureka s'il vous plaît ibi bintu sinari bwavyumva ibi bintu sinari bwabibona naciye mpagarika ibyo nariko ndakora ndakira n'abantu nibikimbanza kureka mpamagara abasenzi bose ndavuga ngo uyu nta kindi kintu dutegerezwa gukora nimbagaze kuri urugero kuko nabona ari kuri urugero nanguye kumusengera ijwi ry'Imana ryarambwiye ko ari kuri eta ya nyuma yo gupfa nawe waravyiyumvamwo yo nari nagiye kuko basanze umutima warugurutse basanga nta nguvu ufise wo gutera baca basanga umeze basuku barambwira ati uyu muntu nari ukuntu tworonka tumuvura natahana iyo miti nyene afise nta wundi muti bigeze bampa tahana iyo nyene
mwemu yera yarambariye ko ari ku munota wa nyuma ahubwo tudasenze Imana mu buryo bukomeye ashobora kugira ikibazo aho hantu cyamagarika ibintu byose. Mpamagara abasenzi twamusize hano twarasenze amasengesho, inyuma yaho ndamuha uwundi mupasiteri ati wewe umugumeko apana ituro imwe nkeneye ko asengerwa nk'ituro nka 5 6 aje ngaha. Imana repentance nimbibaho igaragare ko ari Imana. Nimba ndi umuntu w'Imana, Imana yahamagara aje ngaha, Imana yo mu ijuru nimbibaho haboneka ikimenyetso. Imana usenga niyo mbese nayo nzi ko nogera ku isaha nkihagaze uko ubwihagaze uvuga oya nayo nagiye naho bunywa amata basi nkayanywa nkumva mu nda ariyo ububabare wumva mu mutima mu mabere gute? Sinakorako nibere sinakorako nk'uko note ko naca numva menga najya amahwa basi ashinze ngaha nkumva menga ni ikintu nyene cya niyo myaka 5 ntiwahora uryama kugira kintware nibaza ko cyantwaye ukamagura hasigara kuko nahereye ahanye urabona ahanye kuduga uyu mutwe wumva umeze neza, umutwe wamengo wuzuye amahwa nambaye igitambara naguma ndagikura. Ubu rero umva umutwe umeze umushatsi wagumushinguka ukamengo baramoye igipara turabe aho se wumva umenga umushatsi vyanse waraduga nk'uku kumva kano gasahani menga ntigafundikiye ukamengo n'umuntu ari karawuduza nk'uku. Ubu rero ejo wararyamye neza uvyuka utevye nukuri Imana yo ngahasi no nkakunda ivuga namba ruko ego singira amahera noyiha mugabo nukuri ndayihaye amashimwe uko izonkoresha kose niko nzokora niyaba ikindi ndiye mu buzima nzoyikorera. Ugiye kuyikorera yego Imana yo hano nukuri ugiye gutanga ubuzima bwawe bwose uyikorera. Nzoyikorera nukuri Imana yosubiza ku isi nkongera kurya nkumva ko ndiye nkatwenga nk'abantu. Iri joro waryamye urasinzira yego neza wabyutse bukeye yego dukomera amashyi mwami yesu igende. Jewe nagomba kumenya iri joro gusa kuko ejo murazi ntibyakunda ko avuga